hariho abakobwa bapinga babona umengo ntibakeneye abagabo. Uno munsi nagomba mu nkundire ndababwira ibanga ryo kurambira mu rugo. Iri kandi nza kurikurikiza n'ivyanditswe muri Bibiliya. Ibanga rya mbere, umukobwa ategerezwa kwiga ivyanditswe, atahure neza igituma umukobwa canke umugore yarabaye kw'isi. Umukobwa yabayeho kugira ngo azabere umufasha umugabo. Tagute bonyene bategerezwa kuvyumvikana. Umugore niyo yagerageza gutahura ivyanditswe muri Bibiliya bizomufasha kurambira mu rugo rwiwe. Icya kabiri, ntugerageze gukoresha ubumenyi canke raison mu rugo. Aha umugore wese ariko aranyumviriza. Uwaremewe gukoresha ubwenge bwose mu rugo n'umugabo. Umugore akoresha ivy'ubwenge ku kazi, ivyo yize abikoreshe mu rudandazwa akora, ariko ntabikoreshe mu rugo. Yategerezwa gukoresha ibintu bibiri: ubukerebutsi canke la sagesse, no kwicisha bugufi. Avuze ngo umugore ategerezwa gukoresha hekima na busara. Aya majambo abiri n'amajambo biboneka yuko afise insiguro zimwe. Reka muvyumvirize. Busara ni nini? Kuna tafsiri nyingi sana juu ya busara na hekima ni kitu gani. Wapo kila mmoja alielezea, lakini yule aliyesema an taf'ala alladhi yanbaghi ala an-nahwi alladhi yanbaghi fi alwaqti alladhi yanbaghi, ni kufanya jambo lifaalo kwa njia ifaayo na kwa wakati ufaao. Amegusa angle zote zile nyingine ambazo wamezizungumza watu kuieleza na kuitafsiri ni nini maana ya hekima. Unapomwona mtu anafanya kitu kinachofaa kwa njia inayofaa na kwa wakati unaofaa, huyo ni mtu amepata chembe chembe au angalau sehemu ya kitu kinachoitwa busara na hekima. Abatahura igiswahili nibaza yuko mucumvise neza, mwumvise neza insiguro ya busara na hekima. Mu ncamake, gukora ikintu gikwiye mu nzira nyayo ku mwanya nyawo, ubwo nibwo bita ubwenge canke hekima, busara. Ndizera ko nagerageje gusigura uko nshoboye. Mwebwe mutahura igiswahili cyane kunsumvya, murankosoraho nihenze. Gukora ikintu gikenewe mu nzira nziza ku mwanya wo, voilà, ico nico bita hekima canke busara. Namomba Allah anipe mimi pamoja nanyi hekima ya kufanya mambo yafaayo wakati ufaao kwa njia inayofaa. Diko, kwa nini nimesema haya? Okay. Mwanamke akishaanza kutumia akili atarudi kwenye ile andiko la Proverbs, mithali. Atarudi kule na ataongezea takwimu. Kwa sababu akishatumia akili anaingia kwa mpinzani. Ariko aravuga ati umugore yatanguye gukoresha ubwenge bwiwe mu rugo, acaba umuopoza. Nukuvuga ngo mu rugo habatanguye kuba ingorane. Nukuvuga ngo umugabo acatakaza equilibre. Umugabo ntaba akibona ingene abandanya afashe vora. Aya majambo mu Kiswahili aragoye gutandukanya kuwa na akili na kuwa na hekima. Kukuwa na akili ni ukuba umunyabwenge, kukuwa na hekima ni ukuba umunyabwenge. Aya majambo menga arasa mugabo arafise itandukaniro. Umuntu afise akili ni umuntu aciye ubwenge mugabo abona yuko vyose abishoboye. Umuntu afise hekima nawe ni umuntu ashoboye, umuntu afise ubwenge mugabo abona yuko hariho ivyo adashoboye, hariho ivyo ategerezwa kwiga. Hekima murumva yuko harimwo akantu ko guca bugufi, akantu kumva ugumugomba kwiga, akantu kugumubona yuko hariho ivyo utaramenya utegerezwa kwiga. Muri akili naho murumva yuko harimwo akantu ko kwibona yuko ushoboye, harimwo akantu ko kubwibone. Voilà. Rero ahavuga ati iyo umugore atanguye gukoresha iyi hakiri, urugo ruba rusambutse. Sinzi ko aka kantu mwagatahuye, no kuvuga ngo haba hamaze kumujamwo akantu
kuko ubona yuko ashoboye gusumvya umugabo abagiye hejuru y'umugabo. Ibyo rero navyo nivyo ariko aravuga ati ibi nta mugabo n'umwe ku isi ashobora kuvyihanganira. Aka kantu kamaze kuza mu mugore, ubugabo buba buheze ku mugabo. Ni ukuvuga ngo umugabo acaca bugufi hanyuma umugore nawe aje hejuru. Ico ni ijambo ry'Imana ntirivyemera. Umugabo n'umutwe w'urugo. Umugore ntategerezwa kungana n'umugabo, ntategerezwa kuja hejuru y'umugabo. Umugore ategerezwa kuba munsi y'umugabo. Rero mvuze iri jambo, hariho abantu bamwe umugara ushutangura kuvyuka, ariko nyene nuko nyene bitegerezwa kumera. Bavuze ngo umugabo, murumva uburemere bwacyo. Bavuze ngo umugabo ngo serugo, nyenurugo si hari voila, kubera kuvuga nyenurugo. Tubandanye ati iyo ako kantu gatanguye nta mugabo n'umwe ashobora kukihanganira. Umugabo arapambana uko ashoboye kose kugira ngo bigende neza mu muryango. Rero umugabo asanzwe abikora uku, hanyuma ukaja kumukura ko ico cubahiro ciwe ntashobora kuvyemera. Umugabo umugore wiwe atwara uko nyene akemera, umenye yuko hari ikintu kitagenda neza ngaho. Hari inshingano umugabo atabakora. Umugabo mu rugo ategerezwa kumenya ati ibifungurwa biraboneka, mu rugo bazokwambara iki, bazobahe. Rero afise izi nshingano, umugore amugiriye ibintu nk'ivyo ntashobora kuvyemera. Ariko hariho abagore umengo usanga bagizwe no gupinga abagabo gusa, iwe kukaba ari gupinga gusa. Abo rero baguma bapinga abagabo babo, niho baba bariko barakoresha bwa bwenge bwabo. Abagore rero bakwiye kumenya ubwenge bakwiye gukoresha, bwa bwenge bwo kumenya igikwiye gukorwa. Twebwe abagabo dufise amayeri menshi cyane, naho hoba hariho ibitagenda neza, ukabona yuko umugabo afise amayeri amwe namwe. Aragira ati ariko reka abana ntibamenye vyose. Ubwenge rero bw'umugore bumurongorera kwambika agashambara umugabo wiwe. Abo rero arakubwira ati amajambo umbwira nta kamaro afise. Kubera iki? Kubera ariko arakoresha ubwenge bwiwe. Abagabo rero hajya twe turafise ibisasu bikomeye. Ibisasu abagore benshi batiyumvira. Twebwe kenshi ntituvuga. Uno munsi urambwira uti amajambo uvuga nta gaciro afise. Njampora ariko ivyo binguma mu mutwe. Urabivuze kabiri n'ijya gatatu. Abagabo ntibaremewe kuvuga cyane nk'abagore. Mubwiye arashobora guca gukorera ikintu, hamuvuga uti je ndasubiye iwacu. Umva kabisa yuko yogenda ku bavyeyi. Ivyo rero yavuze wenyene nivyo bimwirukana. Twebwe abagabo dufise ibisasu bikomeye. Nivyo ndafise aho ngeza. Karorero nacerewe ku murongo. Umugore rero ashatangura kugira ibiharuro vyiwe. Kuva mwenge gushika kimara, ati no ntivyumvikana ukuntu yacerewe. Ariko mu vy'ukuri yavuye ku kazi kumbura acotse, hanyuma bimunanira gushika ku murongo. Umugore we bwa bwenge twavuga abwira umugabo wiwe ati sheri pore sana kuvyagushikiye hanyuma ugacerwa ku murongo, ariko wihangane urashika muhira ni bukebuke. Si sawa gasheri, ndakubwije ukuri umugore akora ivyo arambira mu rugo. Urashobora gusanga ata modoka arafise, mugabo abonye umugore wiwe ingene aruha akaja muri banke agafata ideni akagurira imodoka ari umugore wiwe kugira ngo yoroherwe nawe akiruka n'ibindi. Abagabo iyo ubonye umugore wawe ameze neza niwo munezero wawe, aho nta ngorane n'imwe usanga dufise. Kirabanezereza ukugubwa neza k'umugabo nukubona umugore wiwe atwenga. Umugabo rero abona umugore wiwe akoresha bwa bwenge ya hekima. Umugabo agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umugore wiwe abandanye ameze neza atwenga. Dewe nshika muhirukanya kira neza, ukambwira amajambo meza, nibintera intege. Kuri baba opoza rero twavuga umugabo wiwe avuye ku kazi yarushe, urashitse agatangura kubwira ngo urabona ingene bagenzawe bameze, raba naki vyafise we ngaho nawe ngura umugabo mu bandi.
iryo jambo ribwiye umugabo ubu umuhamvye abona kutwica twebwe abagabo utunganishe jewe ntungereranye na data yamvyaye ujya mureke nanje ndukwanje twebwe iyo niyo ngorane dufise kirazira kutugereranya aho rero iyo utanguye kugira iryo kosa ryo kumugereranya n'abandi atangura kwiyumvira mu mutwe ati mbeko atanguye kungereranya nujya yabonye iki voilà ivyo nizo bibazo bica biguma bigaruka mu mutwe wiwe ako kantu yabonye asumbya jewe nagaki ako kantu rero umugabo ugasanga akagendanye imyaka myinshi kubw'ivyo umugore w'ubwenge umugore afise hekima ntashobora kugereranya umugabo wiwe n'abandi mbega bishika ryari aho umugore agira ati reka nitorere kandi gasore ku rundi ruhande andiko ndavugira umugabo wa wundi arangura inshingano ziwe agakora akazi gaciye mu mategeko kugira ngo atunge umuryango ariko yashika muhira akagereranywa n'abandi bagabo umugore akamuca intege kubw'ivyo umugore mu gihe afise ubwenge aramutera intege akamubwira ati nivyo mushinga ntaye wanje abandi baronse uno mwaka ariko nawe umwaka ukurikira n'uwawe bizogenda neza umugabo ashakorana inguvu nyinshi ariko ya majambo yo guca intege ururimi rw'umugore atazi ivyanditswe atazi ijambo ry'Imana birushobora gusenyura ibintu gusumbya bombe nucléaire reka ndabisubiremo imigo umugore atazi ivyanditswe canke atazi ijambo ry'Imana senyura ibikomeye gusumbya bombe nucléaire kuko uwo mugore avuze ayo majambo ubwa mbere inguvu z'ubugabo arahejeje kuzica nahaza kuja ku kazi ntakaza gukora neza hari jambo ushobora kubwira umugabo ukaba umuhinduye umupfu atembera mu ibarabara mu majambo make abakera barabisiguye neza kandi barabanyabwenge baravuze ngo umuhusha atunga ahusha umugore iyo umugabo aronse umugore nyawe amutera intege ntashobora gusigara uko yahora ngombwa gutera imbere ariko iyo bishitse umugabo agahusha ahantu akaronka umugore amusuzugura ngo nawe rero ngaho urararitse ubwanwa ngo umugabo nk'abandi umugabo afise umugore nk'uyu uramubona ngaho atembera mugabo akagenda yarapfuye ari amoro viva ubugabo bwose bwaratumutse bamwe bamusanga baciye baja mu madroge kugira ngo biyibagize ingorane bafise abandi bakarara mu bubare nukuvuga ngo ugasanga barayinze ntaco bakicera birira avuga ngo hakubana n'umugore w'imvuzi umugore agusuzugura umugore atabona agaciro kawe wofuma wibera mu gasongero k'inzu wenyene canke ngo wofuma ugenda ukibera mu bugaragwa ukwa wenyene Salomo niwe yavuze ngo umugore ameze uko ameze nk'ikimungu mu magufa umugabo avize umugore nk'uyo biragoye eka mbere ntibinashoboka ko ashobora gutera imbere naho atera imbere ubwo butunzi bwiwe canke iryo terambere ntibishobora kumuryohera kuko aba yarayinze nta munezero nta kanyamuneza yigeragira urashobora no kumubona agendera mu ijipe nziza ukamubona yarageseye yarazigiye no kwigucisha ko yoyigucisha ko kubera atamunezero na mukeya afise yiyumviriye umugore ashagwara istoma bo nibirebire muri iki cigwa uyu mugabo yabisiguye neza cyane na Bibiliya iravuga ngo umugore w'ubwenge ninde yo muronka cyumvikana yuko atoroshe kuronka mugabo bariho mu cigwa gikurikira turabereka abagabo bashitse kubikomeye turabereka abagabo barongoye abagore b'ubwenge bituma bashika kubihambaye baba abakomeye ariko kandi turabereka n'abagabo bari bakomeye ariko kubera abagore babo birangira babaye abantu banciye aha birangira bagize amateka mabi byo nibaza yuko biza kudufasha ku kuntu twobandanya twitwara mu ngo zacu eka mbere n'abatarubaka izabo bakamenya ingene bakwiye kwitwara bakamenya ingene bakwiye guhitamwo abo bazobana ubuzima bwabo bwose ntimwibagire kugira subscribe no gufyonda kuri kakazogera ahasigaye
Imana yo mu ijuru nibahezagire. Reka twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire gushigikira. Ndasubiyemwo, ntimwibagire gushigikira wa mugambi wa tubana amahoro. Ihe wowe ufashwa n'ivyigwa bica mu ishuri ry'abarundi bose, mu gihe ufashwa na bonisi tugusaba gushigikira ujya mugambi twise tubana amahoro. Kuko tutabanya amahoro iterambere naho twagomba tukagibagira.